ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye meze neza yego n'amahoro hama none ko bya bintu twabikoresheje mu koza mu nda ariko vyahase mwakoresheje nk'uko bisabwa eko icambere yakise musi y'ururimi nyene nuko ntabona ndabigenza kandi ninshaka biri twabikoresheje kujya nyine ariko je biko birantangaza ibaze ko twanabisubiyemo nk'inshuro zibiri zose uwo muntu uri kurakuriramwo ni irya mbere yaratwaye inda canke ni irya kabiri ni irya mbere voilà nimba ari irya mbere birakunze gushika inda ya mbere bikanka kuvayo nimba mwakoresheje ivyo binini bikanka nta bundi buryo niyihanganire ivyamubayeko uwo mwana mureke abeho Mani biki? Ati ibintu ambwiye nyine ko akenshi bikunda gushika ari ku nda ya mbere bikanka kuvayo kandi ngo birize vyanka kuri ibi binini nta yindi nzira ihari ngo ucokorwa cose niyo mvayo yakurira Baje bayiwat. Naje ndetse bizogenda neza. Kandi reba kuko umurira je ndazi bizogenda neza. Humura. Akurira ariko kurira ake. Yokurira nduza tumanza kurira. Ndakora ndandazimo. Ubirize bizogenda neza. Bizogenda neza. Je ndavyizeye. Umvirize rero je turinda turajana kuko vyo babicana ndamutse amenye ko hari undi muntu yababizi urumva genda je urabwira ingene vyagenze Oyaga ndakwingiza tujana Fise ubwoba sinakunda yamubwira ndakwingiza tugenda tujanye ufasha kubimubwira Umvirize reka kugira ubwoba we nibigirire icizere none mushika n'imbere ntumwire ko ufise ubwoba mu maso injira
ushaka tubafashe iki? Tena nje kugira ko kafise inda yawe. Ibyo tumara byitsa niki? Oya Musi duhura. Tibaza yibonye ko atamungu nimwe twari bwaho. Rero nyuma yo guhura nawe nta wundi mungu tugize duhura. Basimbwira ikintu ubu ndondera ko nigiki vy'ukuri uri sirike imagine nako atandi munaci muko abana giye kundi umuganga abaganga bose dukorana bambona nk'ikitegererezo kandi si ibyo gusa G.F.I.C n'urugo raba ndagusaba kino kintu ndagukize nawe unkize ndakwinginze uracyari umwana muto mu by'ukuri nturakwiza imyaka gutwara inda rero bigiye kumugaragara abantu bose bakabimenya nubiburiramo urugo rwanje nkaburiramo n'akazi ubuzima bwanje bukaca guhera mu buroko ndagusavye nkize nawe wikize turabikora gute rero cinda guha amahera mugende ukureye iyo nda ndagusabye izoba ribaye ibanga ryaje nawe ntamanetse ko utagisigaye Muganga cyo imbere narakigitse imbere yo Utangura inda nagerageje kwikuramo ariko byaranze bivuze nimba wagerageje kwikura bikanga ukarindutsa ngaha hari icyo ushakako ushaka kwiki iyo ushaka nari kuja mu butungane nakutwarira ariko nk'uko wabivutse kugira twese turakora ubuzima rero jya nta muryango n'umwe isigaranye na mama yanjye isigaranye urabona acikana imbere y'amaso yacu rero icyo nanjye gusaba se kindi nanjye gusaba uzonyiteho n'inyuma umwana amaze gupfuka uzomwiteho gushika nose ubushobozi bwo kumwitaho ndabufasha bwanyu ngikeneye nibyo gusa numva ari ibintu byoroshe mugabo ndavyemeye kubikora unsezeranire kuri izo bibanga ryaje nawe gusa
wifashisha hama upimisha bisika uzombwira cyangwa arakora yoga neza na neza nukumva ko ananifise yanyegera nkabona umengo agira nkoreye nk'ivyo ankoreye ubwa mbere cyane anyegera ikanda amazi bana ndamushoboye ari kumurya amenyo oya shari undi niko bimera iyo muhuye n'umuntu yakugiriye nabi ubumva umugurukirako hajya nanje nayindindiriye numva karuru gusa woza ubona ndabagwamwo nkaca ndamukwitura n'ubwo umutwe turatwiruka hajya niko nari nabivanze ariko nyene dushimira Imana ko byagenze nkuko twari twabipanze nivyo gushima Imana kandi nawe ndagushimira cyane uko yatabawe nkure nk'ubwa bwo kuja bimubwira sinumva ingene nagishobora kuja imbere yiwe nibisanzwe sha nakoze ivyo nagomba gukora kandi ntundi musi ntagira ikikubakiye ntuzutinye kubimbwira muri akanyuzo turafata murumuna wawe nanje ndagufata nka mutewa wanje sivyo karibu sawa sawa meze gute ko mwicaye mutekanye mwenyene n'ibiki twari mu nkuru hakibona kuko bose ari sawa ndagufasha sister ntiwarumva nenda bakubwiye cyane ni karibu yes dari gute rero sawa gute nawe shatwe turashima Imana shimisi sha cyane kweli ariko umeze neza urugendo rwagenze neza urugendo rwagenze neza byose ni sawa sivye n'uburuhe mugabo urabizi nyene umuntu ategezwa kuruha none twagira gute ndabizi ko mama urushe vayo ariko umeze neza ego atara kandi ndaho ndare dukomboye ndakumbuye kandi cyane gusa nyene muraza akazi nyene biba bigoye umuntu akora nk'umutima kugira ashike kuco yipfuza hama hoye gute arasinziriye arasinziriye umwanya ariko aratugora hama reka matsimbi kututuntu nshanda gutegurira ifunguro kandi irashonje wibuke n'akavin ko numva nyene inyotewe ukuntu sinzi sava ni sawa ariko usiriye n'uburuhe urabona akazi kacu ni hatari abona umuntu yarinze aronka akazi nkakarya ni opportunity ikomeye umba cha profit agakora nk'umutima kugira ibintu bigende neza mwebwe namwe gute hasigaye muri amahoro ahubwo bebe gute bebe arasinziriye shaba ikibajuraje cyane dudu mana yanje hateba inda n'ukuri hano bino bitama yo kandi ke simpavura ndamuvyura ntangwe kugira umuntu wo kumuterura hama mbegari wamwise gute adi wamwise gute ntazina ndamwita sa ntazina ufise umwana ashobora kungana uko atazina afise bisigura yuko no kumwandikisha atarandikwa ari iyo si negligence nari namwandikisha gute cyambere ntasa afise na nyina afise mva niyo mpamvu byangoye kumwita izina ko nako ndibo bigenda nico n'ikibazo kweli ariko banza ukamutorera izina hama ivyo vyo kwandikwa navyo umuntu akabimenya gusa igihari ntaco ntugira ikibazo vyoba vyiza ahubwo twiyumvira ingene yoshobora kwitwa hama kumwandikisha umuntu azoca amwishirako aba umwana wacu hari ikibazo none eko ndabona ni sawa none gute bebe wewe mutabona mwamenyere Imana igume bidufashamwo ntaragwara nyene nkameze neza nta kibazo mfise wewe nanje nta kibazo mfise cyiza cyane noneho ntiyogwara Imana iramubona
Grace. Grace? Nyuma yaho niho twagiye kwitwa NIYONKURU yiva turana kwandikisha. Nyuma yaho naricaye numva aho nkwiye kubwiza ukuri John. Ndambwira ko ofisi y'indinda yaravyakiriye ubuzima burakomeza. Indi maze gukura narondeye muganga ndamubura kandi nari nkeneye amafaranga menshi kuko nta kintu c'umwana na kimwe nari mfise nta n'amafaranga yo kuja kwa muganga nari mfise. Mu nyuma yaho niho nagiye kwakira amakuru numva ko muganga bari baramwimuye ariko bamugarukanye. Naragiye guhura nawe nari nzi ko ibibazo vyiza bigiye kunsatira kumbe ngiye kuba mu bibazo bisumba ivyo nari ndimo. Muganga maze amezi ane waravutse nakurondeye ahantu hose ndakubura urabona ko amasezerano wampaye atariko yashitse. Erega jewe impamvu bari barambuze nuko bari banyimuye ku bindi bitaro sinako ndakorera ngaho bari bampaye imitasi ahandi niyo mpamvu wambuze. Kubwira kuri telefone tutakuronka. Telefone yanje WhatsApp yarapfuye camba oblige ko hindura nimero bagatahutse ko warambuze. Jewe cari kinzanye ngaho urabona ko nakuriwe mu minsi mike ndavyara nari ikintu na kimwe c'umwana afise rero nari nje ngaho gusaba amahera makeya zo kwifashisha mu bintu vy'umwana no mu gihe co kwibaruka. Je sinataye amasigaye acicaro gusa nanje nkuko bari bamaze kunkura ngaha nkandira ibyago vyose burya nanje nagiye kugira icago kirenze. Je iwacu nije ndi imfura mama yarapfuye camba oblige yuko agenda mwitaho muri vyose kugira ndamuhambisha kandi rero ibintu vyo guhambisha ubu biragoye cane cane cane. Rero ngaho nukuri bo urabona ibintu vyawe vy'umwana bizotwara amahera menshi munsi y'umuriyoni sinzi ko bizokunda. Rero je nibaza yuko wowe urandindira muri iyo minsi nza ndashobora kuronka amahera makeya rero nzoguha makenya ubu uragura n'ibigoma bibiri nihagera ntayaronka naho uzihangana ko nanje si jewe kuko nta muntu ategura ivyago kandi n'ikindi je nakubwira irya munsi tubikora sinakubwiye ko mfise umuryango jo. Ariko muganga yari yarabisezeranye. None ushaka ndabwira iki? Je nakubwiye ko atamahera afise rero udashaka no kurindira kugira ngo ninaronka nayo makeya ndayaguhe ushangire. Ntitwa twanabipanze twa twanavyumvikanye vyari ibintu vyo kwiryohera gusa nawe ukazanamwe ibintu nk'ivyo. Rero ushaka urindire simbone yindi moyo nshobora gukoresha ibintu vyose no gupanga. Sawa cyo gukora ndakizi uzokora bizi ni sawa Ejide meze neza ego je ni sawa hama ndonderera muri abantu bawe abizigirwa yego ndondera abantu babizigirwa muri kakazi kawe babiri ndabaha akazi babizigirwa ubu nawe turakora ibyo twari twiteze byase. Urazi byari byiza kumushikiriza ubutungane ariko naho birinze bibagafungwa ntazo bakidufashije. ariko n'ubu naco ariko aradufasha rya mugabo n'umubeje
ikindi nacyo yari yaraduhunze kuko nta kuntu yari kubura na nimero ya telefone ye igaca ihinduka rero ryo icyo mbona ni ko twamushikiriza ubutungane bukadutunganiriza. Ukunda kubaza uravye kuri ibyo bintu yakubwiye ko yafishije umwana kuko urabona ko ari byo canke yashaka kutubesha nyine kugira ngo twumve ko nawe ari mu bibazo. Turi ibintu sinigeze ndabyizeye. Kandi biba bigoye reka tugende tuzoraba iyo bizoherera. Okay. Ndagushimiye bwa mbere na mbere kunyitavye umwanya mwiza. Nuko wabambwiye kutavuga umwanya. Icyo tuncenda guhamagara kandi nta kwakiriye muri biro. Nashatse tuanze tuvuganire ngaha. Kuko ibintu ngenda kubwire ni ivy'ibanga. Sinzi ko Salvatore yari kubwiye. Uri umuntu muzima, uri umuntu mukuru nawe. Byarashitse mu biro wanje haza umukobwa asaba ubufasha. Ndemera kumufasha pe. Hama birashika nyine nk'umuntu w'umugabo. Ndanamwipfuza. Maze kumwipfuza turakora ivyo dukora. Tumaze kurikura umukobwa arambwira ko ntegetse kumufasha ibintu vyose. Ndavyemera pe. Ariko nyuma yo kuvyemera nanje nagiye kugira ibibazo. Nyine ndavuga ati ibintu sinzi ngene bimeze. Rero mu majambo make cyane ndaguhamagariye. Nashaka ndaguha akazi. Umviriza. Wivuga icyo wampamagariye. Uvuga akazi ngomba kunda gukorera. Amajambo menshi ntakenewe. Ndakubwire amafaranga ugomba kuriha. Akazi nako. Akazi gahagaze kuri uwo mukobwa. Kameze gute? Ni pepu ziwe sindazumva. Akazi urakamenyereye. Cyo kurenza ko naco mfise. Vuga amahera. Akamugafyonda ni nufata kanyegere. Akagafyonda kanko karagenda. Twege turabicanye twabigize umwuga. Aho turaye ntibarariza umwana. Nimba ukeneye ko nzomwica hama nkamuhitana nkakuzanira umutwe wiwe sawa. Nimba ukeneye ko nzomwica hamwe n'abazuza kumuhamba batazobona n'inyama ziwe. ihangane ntajoro ridaca ibyo byose oh